uno munsi wa kabiri rero twatewe iteka ryo kugira ngo duce tuza gukurikirana ivyo bikorwa hano mu ntara za Karusi hamwe na Ngozi. Ico gihe rero urumuri ruba ruriko ruratembera mu bene gihugu mu maprovinsi yose y'igihugu cacu c'Uburundi, gacabona akaryo ko kugira ngo twugurure ibikorwa vy'iterambere biba vyashoboye kurangurwa, tugura bike muri vyinshi biba vyaranguwe nkuko muba musanzwe mubizi. Hariya rero i Karuzi twashoboye kugurura ico twokwita igikorwa gishasha kijanye no kugorora abavunaguritse n'abafise ingwane ku bijanye n'imitsi, ivyo bita service de kinésithérapie mu rurimi rw'igifaransa, muri birya bitaro bikuru twese turashoboye nikumenga yitwa neza. Ariko rero twoshenguruka cane gose yuko vyaciye bihurirana nuko muri iyi ndwi iminsi 10 y'urumuri rw'amahoro ugira 15 mu cacu c'Uburundi, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu rwanyikiza ruhonya nganda sida rwaciye ruharongera akanya ko kugira ngo rumenyeshe igihugu n'abenegihugu bose yuko ico gikorwa c'ukugorora iyo mitsi zose bido kinésithérapie zahora zibera hariya i Bujumbura mu bitaro bimwe navyo nyene hôpital w'Akarete bigiye gukwiragizwa mu ntara zose z'igihugu cacu c'Uburundi ku biro vyose vy'amadistrict mu district sanitaire mu cacu c'Uburundi. Hanyuma gacaboneho n'akaryo kuko kuva itariki 22 umunsi wa mbere gushika itariki 26 mu gihugu cacu c'Uburundi cose bazokwakira abantu bafise izo ngorane zo kugomba gufata ugomba imitsi n'ibindi bakeneye service ya kinésithérapie ku buntu, mu kugira ngo bafate mu mugongo abene gihugu muri iki gihe dusanzwe turi ko turatembeza urumuri rw'amahoro mu gihugu cacu c'Uburundi, nabo nyene bagire ako kigoro kugira ngo abene gihugu babone ko bafashwe mu mugongo. Rero ejo bariko batumva bose ntihagire uzokwitinya kuja n'izo service ya kinésithérapie kandi bazokwakirwa ku buntu bwa leta nkozi kugira ngo bafate mu mugongo babone yuko baronkera akoyo. Ico ca mbere. Ica kabiri naco twaciye turonka akanya kuza no mu ntara ya Ngozi, tukaba duhejeje kugurura inyubakwa nziza cane gose twita ishure ry'imyuga École Technique de Référence hajya ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ikaba ari inyubakwa y'akarorero yubatse mu buhinga kijambere mu igorofa etaje zibiri. Tukaba twakengurutse inyubakwa nziza cane, imbere bakaba badushikije yuko yubatswe kuva mu mwaka wa 2018 ikaba yuzuye uno munsi rero mu mwaka wa 2021 bakoresheje amafaranga ashika ku miliyaridi w'amafaranga y'amarundi. Urumva rero iyo abantu bakora babona iyo baja bakoresha gutegekanya ibintu neza, bagaya planification. Umuntu akora ikintu ateza gucuruza mu mwaka umwe ashobora gucuruza mu myaka 3 mu myaka 4. Numva rero keza cyane gose abantu bafatira ko gukora ibintu biteguye babona iyo baja kugira ngo agenda ko ati uno mwaka ngurikiri kuko irabandanye iki hanyuma ntere ishikana igikorwa kizima kiboneka ko cakozwe neza cyane. Twaciye tuza rero no ngaha miko miragashikanwa kugira ngo twugurure n'inyubako nziza cyane gose yubatswe mu buryo bwa commune, mu buryo bwa bene gihugu, umwe bwirwa basesagurwa bwose ubu bwegeranywa neza bwaciye buza kugira ngo iki gikorwa gishobore gushoboka n'ingoga. Ukabona ko ari inyubako nayo nyene ishajije ya commune yubatswe mu buryo kijambere bwa etage kugira ngo tuje
turakoresha neza n'amatongo dufise kuko agenda araga tujya tubafata ngo keza kuja turubaka inyubako z'ubuye tuzubaka tuzushira hejuru mu buryo bwa etaje.